Kura nanje ntabwo byari sanganya bahuye kurira ndebu yanje nawe muri ghetto kwa makabo muri ghetto horesha umwanya inyuma y'umwanya ibisanga mama we izina ryanje ry'abavyeyi inzo ku mashima Judase mugabo kubera umuziki ni Jaden SB sigura sororeza Burundi Jaden najo umva rivuye muri Judase nasanzwe ndi umunyeshure nkanda naririmba ndabangikanye inyuma y'umwanya ibisanga mama we ko Jaden SB nakira umusore n'umugabo ntabwo kuva kera bivanye nuko kugira ngo tugamenyane ariko kuna utanguye no ibintu usanga bigoye kuko kuva niga 3e primaire kuduvuga ndaduga buke gushika 7e mene nkacemba nakoreye byo cyane maze kwandika indirimbo ya mbere imyaka 2 gusa zigwa mu makaye mabuyo umunsi umwe no nahora n'umujama arashobora kumubwira ati ngo tugende muri studio turakora akaririmbo turagakora mu nyuma no kucanja muri studio jenyine ndakora songa kamanga gushika n'uno munsi mwagikora kandi maze kukura nk'abagenzi benshi ibintu byinshi ese bitogenda ute ese umwana azobaho gute ko twari tukiri bato kandi tukiri n'abanyeshure ese bitogenda ute mama ese umwana azobaho gute ko twari tukiri bato chimbe n'amakuru cyazananye aho mbaye hari abantu benshi bavuye muri kati imwe baririmba mugabo bamwe bagira bavuga ati twe ntituvari aha nanjye ndabimva ati ko iki none bose baguma bahana mpitemo kuvuga ati kanani rero tunafasha kati ahubwo kati nifashe ntabwo nanjye tunafasha kati no munsi ndashobora kuririmba kuri message y'ubuzima ejo nkarimba kuri message y'urukundo kuri message usanga ari nyinshi ivana na inspiration mu mwanya rifise ndotanje umuziki kwanza no kumanda kudodo n'umuziki ushike handi kure twe abantu tuje ma competition ya Kiss Band twiruke n'abazungu bagatsinda n'ubuno ikikira gihugu ni cyahe twirukanye twirirwa turagenda bukira tugenda ubu ngubu kiratwagiye kandi cyahutse nanje naco ndi bugufashe kuko nanje naco nirushije abantu bafasha byinshi ariko gikuru cyambere ni impanuro agakurikira faranga n'ikindi kandi sinaza ko atamafaranga sinajyana muri studio gusa n'ivyumviro ni sawa ntakujyo bigiye vyumviro agakurikira amafaranga umuntu akabandanya kandi tukiri n'abanyeshure ese bitogenda ute mama ese umwana azobaho gute twari tukiri bato kandi tukiri n'abanyeshure muziki w'Urundi ni mwiza kandi uraryoshe kandi urakomeye ngo uravye Diamond aje kuririmba na yafize kunda mama abanyarwanda bamabivuze no twefise twakoze tumuba gusa ari hamwe muri barabica rimwe na rimwe mu kusuzuguza nk'ubu nabonye byari muri kumutwe inzibazanye TID hari nakose maveni ko miliyamo kubisa mugabo mu Burundi ntabwo artiste bandi bari kuyaha bikagenda neza mugabo usanga muri twebwe nyene hano usanga ari barawica mugabo umunsi n'ibizovunga ese bitogenda ute ese umwana azobaho gute nyuma yumvise niyo mpano yo kuririmba kurayimba nk'umuntu mukabura amanda kuja muri stage basanga naje izi mu makayo usanga zuba zingana meno mugabo kavuga ati bigenda gute ugiye kwa producteur ati ebanje studio si kwanje sinogufasha mugabo nandi sometime aza kumbwira iki cyose rero ku pambanisha kago hirya nino hose ukabobana kugira ukuntu nawe ukuntu bigenda neza ubwishore gushika ku ndoto yawe sadubeza ati yamfashe igihe kinini ibimazi byinshi ndabitanga mugabo wera pambanisha uburyo bwose ukadakurusha ku ndoto zawe ese umwana azobaho gute ko twari tukiri bato kandi
tukiri n'abanyeshure ese bitogenda ute mama ese umwana kunze umuziki mu Burundi basaba ati kubana nyabashikini ngebano z'abarundi ntabwo mwarasa tunafize gusa ngo nubo dufise natwe turiho badufashe baje ku media zacu badukurikirane support simakanga umuntu umuhamahera fasha no kugira ati gira ukuntu kushisha hariya na hariya ibintu bikagenda neza muziki w'urundi abana kushigikira uraryoshe kandi ni mwiza kandi urakomeye yatane mama